Haraheze imyaka 8 abarundi n'abarundikazi duhurira hamwe tukiginana mu munsi mukuru wahariwe komine. Uwo munsi mukuru ukaba wahimbajwe ubwa mbere muri Myandagaro 2013. Inyuma yaho nyene icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yarahejeje gutangaza icese ko ku munsi wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kwa Myandagaro hazohora hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe komine biciye mu itegeko nimero 100/203 ryo kuwa 31 Mukakaro 2013. Uwo munsi mukuru rero ukaba waje mu rukurikirane rwo gushira mu ngiro inyigisho zo gukunda no kuzirikana igihugu, kuko kuwa mbere Mukakaro 2013 ariho hari hahejeje gutangazwa icese k'umugambi w'igihugu werekeye gutsimbataza amahoro n'umutekano be n'inyigisho zo gukunda igihugu ugiye kuja mu ngiro. Uwo munsi mukuru rero washizweho kugira abavuka komine bose bahure, biginane, bashikirizwe imigambi yaranguwe be niyimirije kurangurwa, bongere bayishigikire. Ni umunsi mukuru hambaye kuko uko ibwirizwa riringaniza ubutegetsi muri komine ribitangaza mu ngingo yaryo ya 17 ivuga iti: Musitanteri aratunganya n'imiburiburi kabiri mu mwaka amakoraniro ahuriramwo abajenama bo ku mitumba kugira ngo ibamenyeshe ku mugaragaro ingene komine yifashe mu vyerekeye politiki, imibano n'ubutunzi hamwe n'imigambi ifise. Abaje muri izo nama barafise uburenganzira bwo kubaza ibibazo no gushikiriza inyishu kuri ivyo bibazo. Umunsi mukuru wa komine ni akaryo keza ko gushira mu ngiro iyo ngingo. Kuri uyo munsi nyene abitavye ibikorwa barashobora gushinga ko umutumba woba ukiri inyuma mu iterambere woshigikirwa gusumba, maze abawitavye bagataha bagize ico biyemeje mu guterera kugira ngo hazoboneka inyubakwa rusangi zizosahiriza mu iterambere. N'abakuru b'imitumba barashira umukono kuvyo biyemeje mu iterambere ry'imitumba barongoye. Uno mwaka rero uwo munsi mukuru uhimbajwe mu bihe bidasanzwe mu buzima bw'igihugu cacu, kuko ushitse mu gihe duherutse kwitorera mu mahoro n'umutekano ntangere inzego n'indongozi zitandukanye, arizo umukuru w'igihugu, inama nshingamateka, inama za komine, inama nkenguzamateka, ba musitanteri, mu minsi iri imbere naho inama z'umutumba na quartier be n'abakuru b'imitumba canke ba quartier. Mu gihe umukuru w'igihugu yamaze gutanguza icese imigabo n'imigambi azoshimikira be na leta mvyeyi kandi leta nkozi, ni naco gituma kuri uno munsi mukuru wahariwe komine icivuzo ngo ari tugira urunani duteze imbere komine yacu. Ico civugo kije gushimangira ishigwa mu ngiro ry'imigabo n'imigambi isanzwe iriho yo guteza imbere amakomine yacu. Imwe muri iyo ikaba ari iyikurikira: gukomeza imigambi y'iterambere rusangi y'abahurikiye mu makoperative atandukanye ari ku mitumba yose ya Rusansuma
be n'amakartier aho umutumba wose canke quartier waronkejwe kandi uzoguma uronswa ku mwaka imiliyoni 10 z'amarundi yo kwiteza imbere. Gufata mu mugongo ugwaruka biciye mu banki yabagenewe Banque d'Investissement des Jeunes. Gufata mu mugongo abakenyezi biciye mu banki yabagenewe Banque des Femmes. Kugabaniriza umutwaro abarimyi mu kugura ifumbire y'ikizungu, kubaka inyubakwa rusangi zo mu makomine na cane izisahiriza mu kugwiza umwimbo, kuronsa ba musitanteri uburyo bwo kwiyunguruza n'ibindi. Kukabankako komini jejwe gutunganya ivyo vyose bifitiye akamaro abayibamwo. Abatowe rero nabo guca batorwa ku mitumba no mu makartier basabwe gutunganya gusumba uko vyahora imirimo ifitiye akamaro ababa muri komine bose, bisunze kamere yayo ukingana canke kubera ariko amategeko abivuga, kuko twese turi kumwe birashoboka. Leta ntizohengeshanya guha komine abakozi bakenewe, ibikoresho n'amafaranga akenewe. Nivyo mwibonera muri wa mugambi ewe Burundi urambaye. Mwomenya kandi ko ububasha bumwe leta yari ifise yabweguriye amakomine nk'uko ibwirizwa ryo kuwa 19 Ruhuma 2020 riringaniza ubutegetsi muri komine ribitomora. Twese duhamagariwe kugira urunani mu gushira hamwe inguvu n'ishaka vyacu ngo duteze imbere komine yacu yo soko ry'iterambere ry'igihugu. Inyuma y'akahise kabishi katumye twisamburira ko nk'impene, mu kubaka komine ni ukugira urunani rw'ubumwe rw'amahoro n'iterambere, tukama tuganira dushira hamwe.